tumwake kuri telefone mu kwizera ko aguwe neza. Mwiriwe cyane Pastor Lopez. Mwiriwe neza. Namahoro. Amahoro cyane. Nawe ni mpore. Nakuri turaho tumeze neza cyane. Yego. Dufashe uturamukiriza abakunzi b'Isamizi Black FM. Bumve ko turi kumwe na Pastor Lopez. Allo? Black. Ya, ndabaramukije cyane. Wiyana. Yego. Yego, turamukiriza abakunzi b'Isamizi kugira ngo bumve ko turi kumwe namwe. Amahoro cyane, ni Pastor Lopez muri kumwe. Mwese murako muradukurikirana. Yego. Yego cyane. Nuko twasabye umubonano tuguma kuganira ku bintu bya kuri bitanu mudufashe gatoya cyane. Ibikorwa mpimbazamana biriko bigenda gute byose hamwe muri rusange? Novuga aho ngeza kubona. Ego. Ahanini novuga ko hari biriko birakogwa kandi vyiza byo gushima. Nubwo intambwe ikiri ndende. Neza cyane. Kuko hariho indirimbo zitari nke zisohoka, hari amageneration yandi mashasha. Eko novuga ko ubu hoba hari intambwe iri kirategwa. Ego. Abantu benshi turibaza gukora ibikorwa by'indirimbo mpimbazamana musanzwe muri bamwe mu bapasiteri nga mu gihugu cy'u Burundi. Bino bintu muca mubifatanya gute nka Pastor Lopez? Ni kuko atari ari igikorwa kimwe, ari ibikorwa byinshi kandi byose bisaba gusohoka. Ntibiba byoroshe ariko Imana iradushoboza. Imana iradushoboza mu gutunganya umwanya, mu gutunganya kimwe n'ikindi kugira ngo byose bishobore kugenda neza. Turabona iterambere ryawe atari rito mu bikorwa mpimbazamana, na cyane cyane ko turiko tubibona gake cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho indirimbo zawe nyinshi zo ziranakwiza visibility nini cyane gusumba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, gusumba no ko umuntu atovyibaza, aho nako nk'indirimbo zawe nyinshi zimaze kuba zinakwiza no miliyoni. Mu gihe tubona ko uri numwe mu bantu baciye bugufi cyane mu kuvuga ku ma media, ino systeme tuyite gutega Pastor Lopez kubona nk'indirimbo zawe zimaze kuba zigeze ku rugero ushaka kuba rugeze ko umuntu aza kubitahura ko uri gukora gute mwazino ndirimbo mpimbazamana kugira ngo zinde zigira ku rugero nk'uru? Je ndafise uruhara nivyo ukora kuba disponible, ariko uruhara runini vraiment n'Imana n'ubuntu bwayo. Je mba disponible, nkakora, nkafata umwanya wo gukora, nkafata umwanya wo kondera. Ibisigaye novuga ni igikorwa c'ubuntu bw'Imana, niko novuga. Neza cyane. Uherutse no gukora igitaramo twise nako mwise ntibesha concert, ubona ko cyari n'igitaramo abantu benshi binjiye ku buntu. Twanashaka no kumenya n'ihangiro ryawe mu gihe tubona ko kino cyabaye igiteramo tutitaye ku buryo gishobora kuba cyaragutwaye, ariko abantu benshi bakinjira ku buntu mu gihe abandi bakora ibiteramo maze bakinjira ku mafaranga. Twashaka kumenya n'ihangiro Pastor Lopez ashobora kuba afise ku bwa kino giteramo yakoze abantu bakinjira ku buntu. Ego. Buriya nibaza ko ahanini ihangira bari rimwe. Ihangiro rero si amafaranga ubwa mbere. Ihangiro ni imitima y'abantu, ni message Imana bigomba gutanga ku bantu. Ego. Ico nico nyamukuru result umuntu aba akeneye. Nubwo n'ibindi ubwo buryo mvuga tuba tubukeneye kugira dukora ivyo bikorwa, tuba dukeneye kugira ngo dushobore gushitsa ya message. Rero novuga nti ihangiro nuko agira ico Imana ikoreye abantu, agira ico Imana abantu bohinduka, abantu bokizwa, abantu bosubizwamo intege, ivyizigiro n'ibindi. Ico nico bari nyamukuru. Sinzi ko nakwishoye ikibazo cyawe. Yego murakoze. Uherutse gutwara iminsi 2 istanigiri kwire utsinze mu Isanganiro Award, indirimbo twokwita Imana yakandi karyo, imaze ameze agera ku 9 n'imiliyoni zya kuri 4,300 kuri YouTube yawe nka Pastor Lopez. Bino bintu wari uvyitezega Pastor? Gutwara Isanganiro. Ego. Sinari ndabyiteze kuko nanabimenye ntevye ko indirimbo irimwo. Ahanini je vraiment nta n'uruhara runini nabishizemwo. Nta ruhara nabishizemwo. Niko novuga nta ruhara, ariko
abonye byabaye nka surprise niko navuga. abantu benshi barakeneye kumenya umuco ujyanye no gufatirwa kwanyu ku bw'uno munsi, hambavu yuko bamwe muri batagiye babona presence yanyu hehe muri Isanganiro Award mu bikorwa bitandukanye, wanashima no muri Isanganiro ku bari bagukeneye batashoboye kukubona bamwe bamwe. gukena kwanje sha sinzi ngira uwoba yankenye bivana. Hari igihe mboneka nawe nibaza ko umuntu akurondeye ntakuronka misi yose. Neza cyane. Rero ibikorwa bitera uko bitera biba byinshi ni kuronderwa n'abantu benshi. Uko rero uronderwa n'abantu benshi nibaza ko iminsi iracari yayindi n'indwi mu ndwi, iminsi 30 cyangwa 31 mu kwezi. Hariho rero bimwe usanga urabishoboye ibindi ntubishoboye. Kurumva ndumwungere ndumupastori ndumuririmbyi ndumupapa ndumugabo w'umugore ndafise utundi nkora. Urumva ibyo bintu rero kugira ngo usanga hariho bamwe byakunze bikunde. Ariko ico nshoboye cose iyo ndabishoboye ndahaba. Nuko mudufashe ni gute uri kurabona umuziki mpimbazamana nk'umwe mu basanzwe baririmba indirimbo z'ikibirira aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe tuzi ko bikunda kuba ariko biba gake cyane, ni gute muri ko murabona umuziki w'indirimbo mpimbazamana ubu na kera? Mbega dukore gute cyangwa mukore gute kugira ngo umuziki mpimbazamana ushobore kugera ku rwego mpuzamakungu? Si abantu bose bakora ikibiriraho, abakora amastudio canke live recording, ariko igikomeye ni message umuntu abashite mu ndirimbo, ni umudiho, ni ubuhinga bikozwemwo, ni studio. Novuga nti haracariho impinga iyo tugisengera Imana idushoboze, abaproducteur, ibyuma bishobora guhinyanyura. Hama kandi nico tutokwibagira nivyo gospel, ariko hari ibindi, hariho ibiva kuri twebwe ariko nibiva kuri entourage, ku gihugu, ku maradiyo, ku binyamakuru. Nivyo byose n'ibindi bintu bitera bigira ico bifashije mu gikorwa tuba twahawe. Ariko uzanye ibimenyesha makuru ni gake mukunda kuba munaboneka mu bimenyesha makuru canke mu kumbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku maradiyo atandukanye mwamamaza ibikorwa byanyu, ariko bigace bitangaza n'abantu ko indirimbo zanyu zishobora kuba ziriko zirabe zimwe mu ndirimbo zikundwa cyane, bakiyumvira bati none yo bari amasengesho menshi ya Pastor Lopez canke yo bari indi system ariko arakoresha kugira ngo indirimbo ziwe zigere ku rwego nkuru zishobora kuba ziriko, aho indirimbo mpimbazamana ishobora kuba igiri ku miliyoni ziga kuri 5 atanu umwaka urakwira. Nivyo sinkunda kugaragara cyane ku ma media. Sinzi ko no yita faiblesse canke ni ikintu ntashira ko cyane inguvu. Ndashira inguvu nivyo kugukora, ariko kandi bien sûr no gusenga, kuko ndazi ko hari Imana ishize ikiganza ku bintu sindakubesha nta gishobora kubizibira. Neza cyane. Nta bundi buhinga burebure, nuko nizera Imana ko ari ishigikira ibintu nkaba hafi, nkaba nka ikimpaye nkacandika ngakora. Nta yindi strategy yindi. Abantu turatandukanye. Neza cyane. Social media cyane kandi muri rino higanwa hari ibintu byinshi byagaragaye biboneka ko bwabaye nk'ubuhinga mu ndirimbo yawe. Ubona ko banavuze ko indirimbo yawe ishobora kuba ifise arrangement musicale nziza cyane, ishobora kuba kandi ifise bimwe mu makarite twokwita nk'amakarite mu ndirimbo yawe. Hoba hari nk'ikintu muko murategura nk'integuro kugira ngo mwigishe abandi bantu bari mu ndirimbo mpimbazamana kuririmba mu buryo nk'uwo musanzwe muririmbamo? Ni byinshi ndiko ndategura, apana ibinyerekeye gusa, ariko n'ibindi bizohora bifasha n'abandi mu byo nshobora. Nimba tuganire tufashanye ibishoboka. Nimba atari banga biri imbere nimba atari banga byo bari ibihe? Paul mama kuko bikiri mu nteguro,
reka mbe ndabibangiriye nihagera tuzobibabarira ego cyane mubimenyeshe n'abandi ego nuko numva nimba atakajambo mwokongera ko nk'abashikiriza kandi hambavu y'impinyanyiro musanzwe mufise wanashima hambavu ya Eglise musanzwe murongoye navyo biraza kuba bikenewe kuko n'abantu baba bumva bakeneye na vyose kuko indirimbo mpimbazamana nibaza ko ari nabwo butumwa kandi bifatanye na Eglise n'akajambo mushobora gushikiriza gahagaze kuri Eglise murahawe ikaze kandi kugira ngo musha dusuza n'ikiganiro cacu n'ikindi kintu cokogwa ku baririmbyi bandi basanzwe bakora ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi buriya turanifuza ko umuziki mpimbazamana ushobora no gushika ku rwego mpuzamakungu nk'uko izindi miziki za profane zishobora kuba zigeze ku rwego mpuzamakungu akajambo mushobora kuba munaterera kofasha abantu bose muri rusangi kugira ngo tse kurangiza ikiganiro cyacu nsengera mu ishengero umugwa w'Imana nzima canke the city of the living God riri muri Kinanira 4 hafi ya Mpimba ni Avenue King Salomo. Turafise amateraniro yacu kwa Mungu ni saa 8:30 na saa 4 hamwe na saa 3 amakiriti ya gatatu ni saa 5. Turabahaye kaze turafise no mu ndwi hagati kuwa mbere no kuwa gatanu 17h30 nabahaye kaze cyane abantu bashobora kwifuza kuza guterana mu materaniro yacu. Ikindi mavuga kuba aririmba indirimbo mpimbazamana icambere kuba ku birenge vya Yesu kuko niwe source d'inspiration niwe aduha inspiration niwe aduhishurira niwe aduha igikwiriye akeneye mu mitima y'abantu kizofasha imitima y'abantu donc kugwiza umwanya wo kubana n'Imana cyo ni cambere. Ica kabiri no kwita sinzi ko no kwita amarangamutima ntagira ikintu na kimwe ukora kubwo guhiganwa n'abandi kora kugira ngo ube wewe nyene uronka ibyo wewe nyene Imana ishaka kugutuma utari kuri compare kubiye kuri compare uzosanga utakaje iteya wewe nico bikunda ukananaka nico navuga hama bisigaye ubu mukozi hama uwo mwizigiko urondera ibintu bibaye ukora ikintu gushika wumva wewe nyene kirakunira. Bivuze ko nta guhiganwa mu gikuba cy'Imana. Allo no kutugushimira cyane Pastor Lopez naho connection mbona ikiravyanga